Iryo sekeza ryo guhimiriza abarimyi kugira bamenye ingene bokingira ibiterwa, indwara n'udukoko tubitera ryashimikiye ku nyigisho zitari nke baronkejwe nko kuvyerekeye imiti y'ibiterwa mvaruganda icarico, ingene iyo miti ikoreshwa, ingene uyikoresha yo kwikingira ingaruka mbi zayo n'ibindi. Nkuko tubimenyeshwa n'umushakashatsi wo mu kigo Izabu ari nawe arongoye umugambi Plantwise muri ico kigo, Neilla NTAWUYANKIRA, ngo uburyo bahisemwo bwo guhimiriza babwise amarari, aho bahejeje kwigisha babaza ibibazo abavyishuye neza bakaronswa udushimwe. No munsi turi n'iteka ryo gutangura isekeza ry'abarimyi mu ntumbero yo kubahimiriza gukoresha uburyo bubereye bwo gukingira ibiterwa vyabo, babikingira indwara cyangwa udukoko bikunda kubitera bikagabanya umwimbu. Isekeza rikazobera mu gihugu cyose guhera kuri no tariki ya mbere y'ukwezi kw'icumi. Hakaba hari imigwi 5 igiye kuja mu makomine yose y'igihugu. Iri sekeza rikazorangira ku itariki y'18 y'ukwezi kw'icumi 2025. Ibyo twahisemwo gukora iri sekeza twabyise amarari. Bisigura iki? Ekipe iyo ariyo yose iragenda ikigisha. Muri iyo ekipe hakaba harimo umwigisha asigura ku ndwara, asigura ukuntu bokoresha ya miti basanzwe bakoresha mu mirima, canke agasigura ubundi buryo abarimyi basanzwe bakoresha canke basanzwe bazi bakoresha mu mirima yabo mu gukingira indwara n'udukoko bitera ibiterwa. Izorari rero igikorwa kimara iminota 30 gusa, bakabasigurira. Hakaba rero n'akaryo abarimyi bababaza ibibazo kugira wumve yuko ibyo babasiguriye babitahuye. Hari naho hazogeraho baza baratanga utuganuke nkuko mwabibonye no munsi kubashoboye kubitahura neza kandi bakishura ibyo bibazo neza. Ku bwa Neilla NTAWUYANKIRA, ngo bihweje ingene ibibazo vyishuwe ngo biragaragaza ko ihangiro ryabo barishitseko. Turavye ukuntu bavyitavye bishuye n'ibibazo babajijwe, kubwanje novuga yuko twashitse kwihangiro twihaye no munsi, kandi ndibaza yuko no mu zindi ntara no mu yandi makomine tuzobishikako. Ivyo rero umuntu akaba yovyemeza yumvirije uyu mukenyezi Tuyisabe Beatrice yaronse inyigisho, mbere akaba yanatahukanye n'udushimwe twerekana ko yishuye neza ibibazo yabajijwe. Avuga ko yatahuye ibitari bike vy'akamaro. Ishijwe cyane turanatahuzwa ukuntu umuntu ashobora kubika bya bindi umuntu akuramwo imiti yajeje gupomesha. Mbese twahora tuwita aho tubonye. Hari inyigisho zadufashe cyane mu gihe twebwe twaba tunabikuramwo, bamwe tukabikamwo umunyu, abandi tukabijana muri toilette tugashiramwo amazi tukaje kwihanaguza hari indani. Byatugirira akamaro kuko kenshi wadusanga bya bindi twakuramwo imiti twabita mwibarabara, abana batazi ibyo ari byo bakabitora bakabishiramwo amazi bakagirane bakanwa. Ikindi zadufashije cyane nuko twabonye mu ndinganizo twega bene gihugu twahora dukoresha kwa kundi twahora tuja gupoma imirima tutikingiye. Tubona mengo hari ikintu ciyongeye kuko bari basanzwe batwigisha ko dukwiye kuja gupoma ya mirima yacu twambaye ubwa mbere ishapo, ubwa kabiri amarori, ubwa gatatu agafukamunwa, ubwa kane amaga, ubwa gatanu isarbeti, ubwa gatandatu ibotine. Ibyo bigaca bidukingira za ndwara twabonye ziza mu mahemero, kuko iyo tutabikoze ibyo ucu usanga iyo twagiye gupoma tutambaye ibyo cyo dukora za ndwara twabonye zo kugirane za ndwara z'imitwe imeneka. Na Nirampeba Francine ngo hari indwara bagiye kumenya ingene bazirwanya, na cyane bakoresheje imiti yemewe. Ahora tugwaza ibiterwa, hariho indwara ifata ku mababi y'ubuntu bw'ubunyo bavuga ngo ni impfunya. Hakaba n'iyindi ifata igiterwa bihereye mu mizi ikigori kigahishira. Ariko ubu iyo ndwara ndibaza ko bizodufasha izinyigisho twumvishe, inyigisho twitse no munsi zizodufasha kuyigwanya. Na cyane twisunze tuzoza kugurira imiti mu mafarumasi yemewe n'amategeko yabigenewe. Hama tugahamagara umuganga ajejwe kuvura ibiterwa akabidufashamo, akatwerekera ati iyi ndwara yovugwa n'umuti uyu, akaba ari wo dukoresha. Tuyisabe Beatrice ati izo nyigisho ndonse ngiye no kuzihereza abandi. Yewe nuko inyigisho nkuye ngaha ntabwo jewe ngiye kuzihereza mo je Beatrice, nuko ngiye muri cya kibano nyene nahora mbamwo
manze ndazigisha abandi mbega nkaba iyo ngiye si ukuvuga ko sinzokwigisha umuhana umwe cyangwa ibiri, ni ukuvuga n'ahazobera amanama hose nzokorana n'abajejwe intwaro, kuko iyo turiko turakora amanama hari igihe haza utuntu n'utundi tukerekana bimwe tutari dusanzwe tuzi, mugana cyane ko abafundi b'indimo n'abagoronome hari ibyo badushitsako byadufasha. Nanjye nzobibwira abandi, sindobiheza kuri jewe jenyene, ngiye kubibwira abo tubana, ngiye kuvuga mu kibano, ngiye kubivuga mu manama. Twari dusanzwe dukora kenshi ibidahwanye n'amategeko, kubera wa mwimbu twara turonka nk'ubu igiterwa kigwaye twiyadukiza tukaja kugura imiti ku mafarmase atemewe n'iki n'amategeko. Ubu rero tugiye kugura ya miti tuzobanza duce kwa agronome niwe twariyanta akatwereka imiti ikenewe kugira handi, guko ico gihe ukurikije neza ugakurikiza neza indinganizo bakubwiye wa mwimbu wawe uzotera ujimye. Mwomenya ko iryo sekeza ryatangwe kuri wa 2 Gitugutu rizorangira kwigenekerezo rya 18 Gitugutu no mwaka wa 2025 rikazokorerwa mu ntara zose zigize kino gihugu cacu.